Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba nkwandikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kuvugwa mu karere, aho tugiye kwibanda cyane cyane ku makuru arabana n'umutekano ndetse n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho byanze bikunze ibintu bishobora gukomera mu minsi iri imbere, kuko ibiriko biraba birerekana neza ko u Burundi buriko barashaka gusomborotsa igihugu cy'u Rwanda, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yabitangaje, akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo atere igihugu cy'u Rwanda amaze ahindure ubutegetsi bwa General Major Paul Kagame, aho avuga ko ari ubutegetsi bubi, ariko abatari bake bakaba baramwagamaganiye kure, bakavuga ko nahirahira akabigerageza byanze bikunze ubutegetsi bwe buzaba buri mu kaga gakomeye cyane. Hari abasirikare bashika muri 32 bapfiriye hafi y'urubibi rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi mu ishamba rya Kibira. Benshi bakemeza ko abarwanyi bari bateye igihugu cy'u Rwanda baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Abo basirikare hakaba higanjemo abasoda b'u Burundi ndetse n'abasoda bafashwa n'u Burundi barwanya leta ya Kigali, bakomoka mu Rwanda, bamaze igihe bacumbitse ku butaka bw'u Burundi, aho bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda, ariko benshi bakavuga ko bitazigera bibahira kuko ntago batsinda igisoda cy'u Rwanda RDF. Akaba ari no mpamvu abagerageje kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda biciwe rimwe, ibiha gasopo n'abandi batekereza kuba batera igihugu cy'u Rwanda. Turaza kubigaruka ko mu idonido y'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. Benshi bakavuga ko ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ata minsi busigaje, kubera ibikorwa bigayitse kandi biteye ubwoba biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru ahambaye cyane twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho abagerageje gutera u Rwanda baturutse mu Burundi bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Abasoda bashika muri 32 bagahita bicwa, bikaba bivugwa ko nyine bari bashigikiwe na leta y'u Burundi, aho bari babahaye ibigwanisho kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda, ariko kuko mubizi u Rwanda rutera rudaterwa, bakaba barahise bivuna abasoda b'u Rwanda, bigatuma atanumwe ubemererwa gushika ku butaka bw'u Rwanda avuye mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yabitangaje, akavuga ko agiye gutera u Rwanda ku murango izuba riva. Bukinanyana hatowe ibisiga bitari munsi ya 30 byambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo mu Kibira. Ibiziga bitari munsi ya 32 by'abantu bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo FARDC byaratowe mu ishamba cimeza rya Kibira, ku ruhande rwa komine Bukinanyana mu ntara c'Ibitoki, buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abararira iryo shamba nibo batoye ibyo biziga mu kiringo kitarenze ukwezi. Intwaro ntihakana kandi ntiyemeza ayo makuru, ariko benshi bakemeza ko abasoda impamvu bishwe ari uko nyine bagerageje kurenga umurongo utukura, bagashaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda kandi bazi neza ko bitabahira. Ibyo biziga 32 byabonywe n'abararirizi b'ishamba, byatowe ku mitumba ibiri Nderema na Kiruhura, ni ku birometero bishika 10 uvuye ku rubibi rw'u Rwanda. Gushika ubu amasoko yacu asigura ko bigoye cyane gutomora ibiranga abo bantu bitwaje ibigwanisho, ariko rimwe mu masoko yo mu gisirikare ryigana ko bo ari abagwanyi b'u Rwanda bacumbitse muri iryo shamba cimeza rihana urubibi n'u Rwanda, igihugu cibanye. Intambara zahuje abasirikare ba FDNB, igisirikare cy'u Burundi n'abagwanyi bo mu Rwanda mu minsi iheze yahitanye abantu benshi ku ruhande rw'abo barwanyi. Bivugwa n'isoko ritashatse kwivuga umwidondoro. Ayari masoko akavuga ko ibyo biziga ari iby'abantu bishwe mu gihe bagomba kwinjira mu Rwanda
ikibira gifatwa nk'icumbikiro ryabo rituma bagwana neza kandi benshi bakavuga ko bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akimara kubaha ibikoresho yabohereje ko bajya guhungabanya umutekano mu Rwanda, ariko ntabwo byigeze bakundira kuko ingabo z'u Rwanda RDF zihora ziri maso. Kubw'amasoko yigenga, ibyo nibyo bishobora kuba byarashikiye abo basirikare nyine baguye mu ishyamba rya Kibira hafi n'u Rwanda. Muri iyi minsi abarwanyi b'u Rwanda ntibaninyegeza, baribonekeza hose mu isoko ya Ndora bariko barasuma ibifungurwa, niko aya masoko avuga. Abanyagihugu baba ku nkengera y'ikibira barafise ubwoba ko hazoba ugukurikirana abo barwanyi. Tumubajije umusitanteri wa komine Kinanyana asa n'uwuhunze ikibazo, ntiyemeza canke ngo ahakane ayo makuru. Christian Nkurikiye yemeza ariko ko ibiziga bitaramenyekana biguma bitorwa muri iryo shamba rinini cimeza. Indongozi z'igisirikare zikorera mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana ahana urubibi n'ikibira zishuye mu majambo make bati abasirikare bacu barakwiye nta numwe abuze. Ni ukuvuga ko abishwe atari abasirikare b'u Burundi, ariko amakuru dufise akaba yemeza ko byanze bikunze mu bishwe harimwo abasirikare b'u Burundi, kuko leta ntabwo ari kubaha ibikoresho ngo bajye kurwana n'ingabo z'u Rwanda hatarimwo abasirikare b'u Burundi bariko barafasha izo nyeshyamba zirwanya leta ya Kigali. Ariko benshi bagahanura Perezida Evariste Ndayishimiye guheba ibyo bintu ariko arakora, kuko birashobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku butegetsi bwe. Na rirya uyu munsi ari ubutegetsi bufise ingorane zikomeye cyane, kuko ari ubutegetsi bumaze guhagwa n'abanyagihugu kubera ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bahunze intambara ibahanganishije na M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashizwe ibyaha bikaze kandi biteye ubwoba, ariko mu bamwe muri bagenzi babo twabashije kuyaga bakavuga ko ibi bintu bibandanije gutya nabo atari abana, kandi ko icyo bafise ari inkoho bashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo birwanirire amaze bakoreho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abasoda b'u Burundi bahunze intambara ibahanganishije na M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjwa ibyaha bikaze kandi biteye ubwoba. Ahagana mu mpera z'iki cyumweru dusoje nibwo abasirikare b'u Burundi bagera kuri ku majana 270 bagejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare mu gihugu c'u Burundi, maze bashinjwa ibyaha bitandukanye. Nk'uko iyi nkuru tuyikesha ibitangazamakuru byo mu gihugu c'u Burundi bivuga ko aba basirikare bagejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare ruherereye mu ntara ya Rutana ahagana mu mpera z'iki cyumweru dusoje. Kingi Umurundi, kimwe mu binyamakuru byandikira inkuru mu Burundi, cyatangaje ko aba basirikare ubwo bari bageze imbere y'urukiko babajijwe ibyaha birimo gutererana abandi ku rugamba, uburangare ndetse no guteza impfu mu basirikare b'u Burundi bagwanira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'u Burundi zageze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahagana mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, aho zari zije gufasha igisirikare ca leta Kinshasa kurwanya umutwe wa M23, ariko bikabata kuw'amazi. Abasirikare b'igihugu c'u Burundi batangiye kuvugwaho guhunga ku rugamba nyuma ya gato yuko bari bamaze kwinjira mu mirwano muri uko kwezi kwa 9, ndetse mu kwezi kwa 12 umwaka ushize aba basirikare bapfiriye gushira bapfira mu mirwano. Abenshi muri bo barahunze, abandi kugeza ubu baburiwe irengero, benshi bakanemeza ko baburiye mashamba ya Kongo. Nta mubare nyawo uratangazwa w'abasirikare b'u Burundi baba baraguye ku rugamba bahanganyemo n'ingabo ziyobowe na General Sultan Makenga. Kimweho hari amakuru yatanzwe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka avuga ko ingabo z'u Burundi zaguye ku rugamba ko zibarirwa mu bihumbi 350, mu gihe abagera ku bihumbi 2255 bavuzweho kuburirwa irengero. Naho abafatirwa mu mirwano ndetse n'abafatwa miri nabo ni baracyari benshi cyane. Tubibutse ko aba basirikare bagejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare ko mu ntara ya Rutana bategetswe kuzongera kwitaba uru rukiko mu minsi mike iri imbere, ariko bikaba biboneka neza ko mu gihugu c'u Burundi harimo urugamba rukomeye cyane, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye kurutsinda bizamugora cyane, kuko biraboneka neza ko
abategetsi nka bose badashigikiye iki kibi ariko arakorera abana b'u Burundi, aho benshi bamwagiriza gusambura umugambwe ndetse n'igisirikare c'u Burundi. Benshi bakavuga ko byanze bikunze ibi bintu bigomba guhagarara hakiri kare, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amakosa ariko arakora ateye ubwoba kandi ababaje, bivanye n'ukuntu igisoda c'u Burundi kimaze kuba igisoda giciriritse kubera ibikorwa bibi biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariho bamwe n'abandi bahera bavuga ko byanze bikunze ibi bintu bishobora guhagarara mu maguru masha. Amakuru yacu tabandanize Giharo, aho abantu 6 bagirizwa gusambura imva y'umunyamwero bahagaritswe, bakaba ariko barabazwa kuri ibyo byaha bakoze. Abantu 6 barapfunzwe kuva kuri uyu wa kane wa 23 Rusama muri komisariya y'igipolisi Giharo, kuko basambuye imva y'umwana w'umunyamwema. Ibyo byabereye ku mutumba Murara muri zone na komine Giharo mu ntara ya Rutana. Ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ubwisoko mu gipolisi cy'Igiharo, abo bantu 3 barafatanywe itonga bariko barimba kugira ngo bazure ico kiziga. Abanyagihugu basaba ibihano ruhasha kandi bikomeye. Mu bantu bahagaritswe harimwo indongozi za CNDD-FDD, umugambwe ku butegetsi, abajejwe intwaro n'abakozi ba leta. Ni André Ndayisenga arongoye CNDD-FDD ku mutumba muri zone Giharo. Bosco Ndayisenga umunywanyi wa CNDD-FDD akaba arongoye icegera rusange co ku mutumba mura. Bosco Busago yatowe ku mutumba mura. Innocent Kongera umuyobozi w'ishuri shingiro rya Nyagahara. Gervais Bigirimana n'uwundi muntu yavuye muri komine Kinyinya y'intara ya Ruyigi. 3 muri abo bagirizwa bahagaritswe mu ijoro ry'uwa 3 rishira wa 4 mu itongo ry'abapfuye Giharo. Bariko barazura ikiziga c'umwana w'umunyamwema yari yahambwe mu gitondo c'uwo munsi wa 3 muri iryo tongo ry'abapfuye. Abandi bahagaritswe ku mutaga wo kuri uyu wa 4 ku mihana yabo badomwe ko urutoki, nabo bafashwe ubwa mbere. Bitomorwa n'isoko mu gipolisi ryavuganye na SOS Media Burundi ariko ritivuze umwidondoro. Ubw'iryo soko nyine abo bantu baba bikoze bagomba kuja kugurisha ibihimba byo mu nyamwero mu gihugu ca Tanzania. Iyo soko yoba yagana imiliyoni 150 z'amafaranga y'amarundi. Niko isoko ryacu ribivuga kandi rikabandanya rivuga ko byanze bikunze babikoze babiteguye. Manda ikiziga catowe mu murima w'ibigazi. Ikiziga ca Emmanuel Hakizimana caratowe mu murima w'ibigazi uri muri zone Musenyi, ni muri komine ya Mpanda mu ntara ya Bubanza, uburaruko bw'u Burundi. Umwe mu bikekwa yarahagaritswe. Emmanuel Hakizimana w'imyaka 40 yari umuraririzi mu mirima y'ibigazi mu matongo y'Imuhashi muri zone Musenyi. Ikiziga ciwe catowe kirambitse muri uwo murima ku munsi wa 3 mu gitondo. Bw'amasoko mu bijanye n'umutekano yoba yishwe anizwe. Amatohoza ariko arakorwa yashitse kwihagarikwa ry'umwe mu bo bakorana. Afungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Mpanda kugira ngo hamenyekane icyatumye uwo mugabo yicwa nabi cane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru ko abateguriye mu kandi kanya kari buze na ni makuru ahambaye cane azabagezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.